Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Ngiri iryavumerewe n'Umukama. Baragatoye abungere bareka intama zo mu canya canje zigahona kandi bakazishwiragiza. Nico gituma jewe Umukama Imana Israeli mbwiye abo nashinze kuragira igihugu canje nti: intama zanje mwaraziretse zirashwiragira zirazimira ntimwazitayeho. Jewe ngiye kubashinga ijisho kubera kabi mwakoze. Hanyuma nzoshwaburira hamwe intama zanje zasigaye ndazikure mu bihugu byose aho nazirukaniye. Nzozisubiza mu bwatsi bwazo zirondoke zigwire. Nzozironderera abungere baziragirana ubwira. Ntizizoba zikigira ubwoba canke ngo zihagarike umutima, kandi ntihazotakara nimwe muri zo. Ni jewe Umukama mbivuze. Mu minsi izoza nzotuma Dawudi kunaga akabuto k'ubutungane. Azoganza nk'umwami w'ukuri kandi w'incabwenge. Azotwaza igihugu ingingo n'ubutungane. Ku ngoma yiwe Abayahudi bazoba bakize, Abanyisraeli bibere mu mahoro. Mbere ngiri izina bazomutazira: Umukama niwe butungane bwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe na Mariko. Umunsi umwe abatumwa bateraniye iruhande ya Yesu bamwiganira ibyo bari bagize byose n'ibyo bari bigishije byose. Arababwira ati: nimuze ahiherereye muruhuke gatoyi, nkako abashika n'abagenda bari igihugu nta n'akanya kaboneka ko gufungura. Bagenda rero mu bwato barora mu gahinga hiherereye, ariko abantu barababona bagenda. Benshi rero barahwihwisha iyo baroye, barahava bava mu bisagara byose, birukayo n'amaguru barabatanga. Ngo bururuka amato, Yezu acabona igihugu c'abantu, bimutera imbabazi kuko bari nk'intama zitagira umwungere. Acaja mu byo kubigisha igihe kitari gito. Dushemeze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Umukama niwe mwungere wanje sinzokena. Nico citabirizo c'izaburi. Ego cane turafise umwungere mwiza, Yesu Kristo, Umukama n'umukiza wacu, atwitaho twese nk'intama ziwe. Kuw'Imana uheze, Yesu yararungitse abigishwa biwe mu butumwa, nabo baraheza baraja ku kivi. Uyu munsi nk'uko tuvyumvise, baje bamuha icegeranyo c'ibikorwa yabatumye gukora. Baje bamuha raporo, turumvise ingene vyagenze. Yesu yarabashimiye cane kuko bitayeho igikorwa yabashinze. Bavukanyi, isi ya none irakeneye abungere nk'aba, nk'abo mu gihe ca Yesu. Kugira rero abo baboneke, ababungere nk'abo mu gihe ca Yesu baboneke, bagaragare kandi bigende nk'uko byagenda. Hariho ishuri umwe wese muri twebwe akenera kwiga. Si ishure rindi, ni Yesu Kristo we shure nyaryo, we bumenyi nyabwo, mwigisha nyawe, Imana Umukama n'umukiza. Bigishijwe nawe, batogwa nawe, barungikwa nawe, bahabwa ububasha nawe. Ariko cane cane yarabigishije nkuko yarameze, imigenzo yiwe,
ibyo bamubonako, ibyo bamwumvako byose byari bihwanye, ibyo yavuga n'ibyo yakora byari bihwanye, hari muco bita mu gifaransa coherence. None ibintu twovoma kwa Yezu byotuma natwe tuba abungere beza uyu munsi, by'ukuri intama zikabyibuha zikadoha. Ndiko ndavuga intama umwe wese yumva uruhara afise kuri mugenzi we, ku isi no ku gihugu. Nibihe ubwa mbere icambere twovoma kuri Yezu Kristo, kandi bavomye ko abigishwa biwe yarungitse mu butumwa n'urukundo. Yezu yarakunda biwe, Yezu yarakunda intama ziwe, yarazikunze gushika naho atanga ubuzima bwiwe kugira ngo zimererwe neza, nk'uko twabyumvise muri iki gisomwa cya kabiri. Umwungere mwiza, umwungere mwiza agaragariza intama urukundo. Umwungere mubi atameze nka Yezu, wewe suko, aho kurondera ko zivyibuha arondera ko zimuvyibusha, aho kuzivyibusha ngo zirondoke zirwire arazonka n'utwo zavyaye tugahazwa guhera. Ikigaragaza rero ko by'ukuri tuzoba bungere beza cyane turabungere beza n'urukundo twumva imbere y'abantu, imbere yabo twashinzwe, imbere y'igikorwa cacu. Kigaragaza kandi ko Yezu yakunda intama ziwe nuko nazo zamukunda kandi zikamwiyumvamo, zaramukunda zikamwiyumvamo. Ngo abatumwa bavuye mu butumwa ngo bateranire iruhande yiwe, bamwiganira ibyo bari bagize byose n'ibyo bari bigishije byose. Abatumwa bihutiye guteramira aho Yezu ari, kuko bumva ko atahandi boja, atahandi bo kwiyumva, atahandi bo kwidegembya. Barumva yuko bari kumwe na Yezu, bashikiriye Yezu, banezerwa baruhuka. Aha nca mbona abantu batunze ibitungwa, iyo umuntu afise igitungwa akunda naco kikamukunda, ashitse caca kija kiza kumusanganira, baramwiyumvamwo cane, baramukunda cane kuko nawe yarabakunda. Aha rero twohakura icigwa gihambaye. Igihe cose dushinzwe ibikorwa canke dushinze ibikorwa abantu, bamaze guheza gutunganya ibyo bikorwa, bamaze kubiheza, ntibagaruka aho turi, ntidusubire kubakubita ijisho, ntibaduha amaraporo, tukumva amaraporo hanze abantu bavuga urunwa ngo byagenze gutya byagenze gutya. Iki ni ikimenyetso cy'uko twebwe tutaba turi intama nziza, tutaba turi n'abungere beza. Turabyumvise mu nkuru nziza ngo barahwihwisha baragenda ngo basanga iyo bari. Barasobotse Yezu n'abigishwa biwe bagenda kugira ngo baruhuke gatoya, ariko ishengero ngo ryaciye ribuma inyuma. Barahwihwisha ngo basanga baruzuye, ngo bava mu bisagara byose. Umwungere mwiza arirukirwa, umwungere mwiza intama ntizimuhunga. Iyo rero umuntu ari ku gikorwa, ari ku kivi, akabona baramuhunga, haba harimo ikibazo, ntibahunga uwo bakunda. Bakubonye bakiruka, hariho abaza ngo nukubahwa, oya, nuguhundwa. Hariho aho kubahirwa n'ibyo, mugabo aho onye uravye nk'umuvyeyi yashika abana bagahunga muhira, badahunze naho bakarumira canke bakavugira mu ntamatama, imyidogo yabo bakayituma uwo bubahuka. Abahungu bakunda guca batuma ba nyina base babatinye, abakobwa nabo bakaca batuma basaza bo kugira bababwirire base. Ico ni kimenyetso y'uko uwo muvyeyi muhira atari umwungere mwiza, kandi bitera ibikomera abana. Eka n'uwo muntu wese yoba hari ico ashinzwe, ari umushinga ntahe mu gihugu, umunyakazi wari we wese, umunyepolitike, umumenyeshamana, bikaba bimeze gutyo, nukwikebuka. Umwungere mwiza arakundwa, arirukirwa, arayagwa, arabwirwa twose. Ntamenye ibintu kubera murundi, abibwirwa nabo bari kumwe. Mbere n'umuntu muto akamubwira ati databuja ibimeze gutya, mwiriwe.
ikindi twovoma kwa Yezu kugira ngo tubabungere beza n'umwitwarariko afitiye intama, umwitwarariko. Urukundo ni rwiza, urukundo ruragaragara, gukundwa biragaragara, kwirukirwa biragaragara, ariko ntibiherera ngaho. Umwitwarariko w'intama, umwitwarariko w'intama. Ibyo bigaragazwa n'aya majambo yababwiye igihe baja kumuha icegeranyo c'ubutumwa bari baranguye, yagize ati nimuze ahiherereye muruhuke gatoyi, nimuze ahiherereye muruhuke gatoyi. Aya majambo asigura ibintu byinshi bigaragaza ko Yezu ari umwungere mwiza koko. Ubwa mbere turabona ko Yezu yashimye ibikorwa bakoze, yarashimye ibikorwa bakoze. Ibi bikorwa iraporo bamuhaye iramukozeko, bace ngo nimuja hiherereye, nukuvuga muruhuke, mwakoze, mwakoze. Mu nkuru nziza mbere ya Matayo, Yezu abigaragaza ukanyamuneza hamwe acashirijwe hejuru, agira ati ndagushemeza dawe Mukama w'ijuru n'isi, kuko wahishije ibintu abanyabwenge n'abahinga, ukabimenyesha ibitazi, niko dawe kuko ariko wabishatse. Matayo ikigabane c'11 akarongo ka 25 na ka 26. Hari abantu rero batigera bashima ico abandi bakoze, uwo ni umwitwarariko muke, baguma ari ukugaya gusa. Ivyo birahahamura kandi biraca inkokora. Umengo nibo bonyene bazi gukora ibintu neza, ico badakoze umengo nticokoreka, ntico baciza. Umenga abandi nta kintu bashoboye gutunganya bashebuja batarimo. Uko nukutimenya beko nukutinegura, ntibiherera kubumviriza gusa. Uwitwararika intama ziwe ntibiherera kuzumviriza gusa. Yezu aca baserurira rwa rukundo rero rwitangira abandi, rwigaragaza ngo nimuze ahiherereye muruhuke gatoya. Yezu yarabonye ko bakoze bararuha, arabona ko bakeneye kuruhuka. Kubona ko abandi baruha hanyuma bakaruhuka n'ikimenyetso cy'uko ari abungere beza, n'ikimenyetso cy'urukundo ku bandi. Kuko abantu si biti bararuha, hariho abantu bakoresha abantu nk'ibiti. Ico dupfana ni faranga, haba namba. Ico dupfana si faranga. Dusangiye umuvyeyi umwe data, Yezu yaducunguye na mutima mweranda, turi umuryango umwe. Ico dupfana kwisi subuzi, ico dupfana kwisi s'amafaranga. Dupfana urukundo, dupfana ubuvukanye, kuko tuzobazwa urukundo ntituzobazwa ibikorwa, tuzobazwa urukundo. Ariko kandi mu kubabwira ayo majambo ati nimuze ahiherereye muruhuke, Yezu agomba subira abuzurize, abanagure, abuzuze ivyiza vyiwe, baronka ubumenyi bwose n'inema zose, bazokore maze ubutumwa neza niyasubira kubarungika. Gutyo babe indyamunyo, abadahobahoba, maze bakora ibiruti vya mbere. Jewe novyita ko yabagiriye ico bita mu gifaransa recyclage canke le plein. Hakurya imodoka yagiye ibitoro bigahera, umuntu ayisubiza ku ipomo kuri station, bakayuzuza igitoro ikaca isubira ikiha imisozi n'amabarabara. Ico ni igikorwa c'umwungere mwiza yitwararika intama ziwe, atigera ashaka ko zinyoterwa canke zisonza. Aha natwe aratubwiye ijambo rihambaye cane, bavukanye. Ukutagira uwo mwitwarariko bisa nuko umuntu yoja kurondera amata ku nka atigeze agaburira. Birakenewe ko abantu bagira le plan, bagira recyclage, basubira kuzuzwa mu mpande zose, mu bintu bitandukanye. Ntidushobora kuronka nk'akarorero umwimbu ataco twateye. None woronka abakoroka mu mitaka utaguze indege bimenyererezako, woronka abaroba abantu mu bwato utaguze ubwato, woronka abaganga bavura abarwaye indwara z'akaranda canke indwara zikomeye utabajanye kwiga ngo bagire specialisation, woronka abatunganya ubutunzi neza atanumwe warungitse kwiga ivy'ubutunzi, woronka igisirikare gikomeye atawe wagiye kwigisha ivyo kugwana, woronka abigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri, wizigiye bamwe baryama bugaca barota ko bahishuriwe ivy'Imana vyose.
woronka abanyepolitike nyabo atanumwe yigeze akubita ijisho ku bandi babishoboye, woronka ibibandanya biva mu mahinguriro atayo wubaka canke atayo usanura. Yezu yarahabagiriye roplan, yarabujurije, bari bakoze neza, arabona ko ubumenyi yabahaye buhambaye, ati reka nsubire ndabuzurize nce ndabarungika, kandi azobigira. Ijambo ry'Imana rikurikira iri twasomewe, Yezu murabona ko yaciye abigisha, yaciye mu nyuma rero agwiza imikate, hanyuma arabaha ngo bagabure. Yabahaye urukundo, yagize iki? Abagaburira abandi, bararya barahimba, kuko yabinjijemo urukundo, yabahaye roplan. Yezu ngo abonye abantu bamukurikira bamutera ikigongwe, ngo kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungere, acaja mu byo kubigisha igihe kitari gito. Ikintu ca mbere Yezu yagize, imbere yo kubagaburira imikate n'ifi, yabanje kubigisha kuzuza reservoir. Kwigisha abantu nico ciza ca mbere co gukorera isi. Nkako nyene iyo Yezu abarungika atabigishije, bari kumara iki imbere y'abantu? Bari kuvuga iki kugira dutere imbere natwe, kandi duteze imbere bene wacu abo dushinzwe? Intama zacu dutegerezwa kuzigisha. Kwigisha, sinzi wavuze ati ushaka guhonya igihugu ntuze ugende ngo ufate imipanga ufate inkoho ugire, ati ushaka ko igihugu gihona, abantu bahona, intama zihona, bimu bumenyi, bazoba imbunuza w'imihimbiri, abantu bazoza mu kubakwega bakwega izuru bajana iyo bashaka. Ati ushaka ko igihugu gitera imbere, ushaka ko isi itera imbere, ushaka ko abantu bamererwa neza, ubaha ubumenyi bonyene bakamenya gutandukana icatsi n'ururo. Nivyo Yezu yagiriye abigishwa biwe, ingamunyu. Ba Petero batari barize, Yezu amaze kuzuka, kuko yari yarabigishije, barajina imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka, bakavuga ijambo rimwe bagira bati mbega abo bantu ubwo bumenyi babukuye hehe? Ati nta handi atari kwa Yezu, nta handi atari kwa Yezu. Igihugu kitagira incabwenge kiba kigowe. Ibi Yezu yabikoreye abigishwa biwe kugira ngo abagaragariza urukundo rw'umwungere mwiza. Ikindi kiranga Yezu umwungere mwiza n'impuhwe. Yezu ngo abonye abantu bamukurikira bamutera ikigongwe, ngo kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungere. Naha nyene tuhigire cane kuko harahambaye. Yezu yaciye ahindura programa. Murabona ko yaragiye kuruhuka n'abigishwa biwe, yaciye ahindura, acaja mu byo kubigisha, ngo kandi umwanya utari muto, kandi umwanya utari muto. Impuhwe, gutegwa ikigongwe n'amagorwa y'intama. Umwungere ategerezwa kurangwa n'umutima w'impuhwe nk'uwa Yezu. Intama zishonje akihutira kuzigaburira, zinyotewe akihutira kuziha ico zinwa. Umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje, umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwicwa n'umwumwa, uwo ntakwiye kwitwa umwungere, akwiye ahubwo gutanga imihoho n'umucangero. Umuntu atihutira guhindura programa kugira uwundi mwene wamererwe neza, gira ngo je namaze gukora ngo isaha yanje yashitse, ngo saa sita yageze nugaye, ubona umugwayi yashitse n'ibindi byinshi, uwo si umwungere mwiza. Yezu araduhaye akarorero, guhindura programu kubera intama ikeneye konka, kubera intama ikeneye ivyirya, kubera intama ikeneye ivyinwa. Hariho abantu rero bumye badategwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe, kuri bo kazima bo bahaze ataco babuze, abo baragowe bavukanyi. Yezu uyu munsi araduhamagariye kugira impuhwe z'intama dushinzwe, tubone inzara n'inyota zazo, duheze tuzitwararike, tugire umwitwarariko, twiruke umugani wa wundi ati dushushe ibirenge, tuzironderera ubuzima, tureke kuba sindabibazwa, kuko Imana yazidushinze izozitubaza, bive mu majambo bije mu bikorwa. Ababyeyi birukira abana babo, abatwara birukira abatwagwa babo, umwe wese uko ashinzwe n'ico ashinzwe, kuca ashinzwe.
ategwa ikigongwe n'ico intama zibuze aheze azikurikire, aheze azirukire, aheze azirukire. Aha azoba aranzwe nuko bizoba bigaragaze vy'ukuri ko ari umwungere mwiza. None umuntu atogira ati nk'akarorero ku gihugu cacu no mu Burundi bwacu, umuntu yobona abantu batonze kuva mu gatondo gushika ku mugoroba batondeye kirya na kiriya, akaguma agira ngo ibintu ni vyiza ni vyiza, ubwo intama zonezerwa? Niko intama zitaryana zo muri amenyo. None intama ziritekerereza, ni ivy'ukuri bavukanye. Umuntu yobona ikintu kirya na kiriya caduze, iki kiragoye, kiriya kiragoye, akaguma agira ati ni vyiza. Kandi uwo muntu yishwe n'uruzuba, yishwe na kiriya, yabuze kirya na kiriya, yabuze ingene ashika hariya na hariya, yabuze kirya na kiriya, akaguma agira ati intama ni nziza, zirahiriwe, zirahiriwe, kuko wabona atacabuze. Uwo si umwungere mwiza. Umwungere mwiza yitwararika intama ziwe mu magorwa no mu mahirwe, akabona ko zinezerewe, akazumviriza, bakayaga. Ikindi nohereza ko caranze Yezu nk'umwungere mwiza, co twigisha natwe nukuremesha canke kwizeza intama, kuremesha canke kwizeza intama. Biserukira cane cane muri aya majambo yo mu gisomwa ca mbere ngo ngiri ryavumerewe n'Umukama, intama zanje mwaraziretse, zirashwiragira, zirazimira, ntimwazitayeho. Jeho ngiye kubashinga ijisho kubera kabi mwakoze. Intama zanje nazo nzozisubiza mu bwatsi bwazo, zirondoke zigwire. Nzozirondera abungere baziragirana ubwira, ntizizoba zikigira ubwoba canke ngo zihagarike umutima. Ngaya amajambo yo kuremesha intama yoranga abungere bubu. Intama sizo kwama zikubitwa, sizo kwama ziturubikwa, sizo kwama zitega ubwoba. Oya, nkako nyene iyo zifashwe gutyo ziragogwa, zikihebura, zigacika ivutu, zikonda, zikituna bugatondera, zigahahamuka, bigatuma zigira ubuzima bubi, umwimbu mubi, zama n'umutima uhagaze, mbere zimwe zigata zikomoka, izindi zigahwera. Birabereye ko intama z'Imana, abana b'Imana baremeshwa n'ababaragiye, umwizero wabo ukagaruka. Ntibaremeshwe gusa mu majambo, ariko bakaremeshwa no mu ngiro no mu bikorwa biboneka. Abatuma intama zirgorwa, bagakomborwa, bagahanwa, maze intama zigashindwa. Abungere bazozigirira neza, bazozigirira ubwira, bakajiha ico zikeneye, nk'uku Yezu, nk'uko igisomwa ca mbere kibitubwiye. Nzoziha baziragira neza. Ni igikorwa rero kitoroshe, ariko ngombwa ko kiranguka uko Umukama bishaka. Irega intama twashinze sizi wacu, sizi wacu niz'Umukama, kandi azozitubaza bitebuke. Umwe wese azokwibarizwa n'intama yashinzwe, kandi ntagire umuntu numwe agire ngo jewe reka niraramire ntaco nashinzwe, ngo jewe nta nakime, ngo sindi umukuru, ngo nta kazi mvise, ngo sinkora muri leta, ngo sindi umukiniki, ngo jewe nta kazi ngira. N'umuplanto mu biro arashinzwe intama, arashinzwe intama, nta muntu atagira ico ashinzwe. Abishinga rero kuzishikura ubwoya, impera n'imperuka azobahongora amenyo. Abishinga kuzishikura ubwoya, impera n'imperuka nyene z'Umukama azobahongora amenyo. Ico twomenya abavukanye, kuba umwungere mwiza ntivyizana, biraronderwa. N'ukubivoma kwa Yezu uwo mwungere mwiza bisaba kugumana nawe ahiherereye nk'ababigishwa, bakaja mu mbaramake nk'aba batumwa, akatwigisha, akatwuzuza kongera akatwuzuriza, akatwigisha urukundo nyarwo, akatwigisha gukunda bose tudacagura, akatwigisha kugira ikirgongwe, akatwigisha kugira impuhwe, akatwigisha kwirukira gukiza, kwirukira kunagura, kwirukira kuragira. Tukirinda kwigungana ibikorwa twashinzwe, tukareka kwihagararako, tukemera ko tudashoboye byose, tukamusaba akaturonsa,
akadushoboza inema n'ingabirano nkako nyene watubwira ati tutari kumwe ntaco mwokwishoboza, tutari kumwe ntaco mwokwishoboza. Tugahurumbira inzira Yezu yategekanije kuturonsa mw'ivyiza vyiwe vyotuma tuba abungere beza, cane cane guhabwa amasakaramentu. Erega abavukanye umuntu adahabwa amasakaramentu kandi yategezwa kuyahabwa akareka kubera akagagazo n'akagayo canke ubupagani, ntazopfa abaye umwungere mwiza kuko ntahazovoma ubwo bwungere bwiza. Twirukira amasakaramentu, twirukira ijambo ryiwe riduhanura, twirukira Imana izotwigisha kandi tuzobishobora. Yezu yarashikanye ubusho ku musozo, arabukiza shetani, arabukiza urupfu, ubu buridegembya. Nawe tumwirukiye azobidushoboza. Dusabe Yezu rero turonse inyota yo kuba abungere beza no gukora ibishoboka byose kugira ngo intama twashinze zame zihiriwe, zinezerewe, ziba nziza, zidukunda, zitwirukira, zitwenga. Gutye tube turiko turategura neza iherezo ryacu. Hamwe Yezu yagira ati ngiye kubategurira ikibanza, nzoheze ngaruke ndabajane hafi yanje, twamana imyaka yose. Natwe tube turiko turategura ico kibanza, umunsi twasinziriye azogira ati nimuze batoni ba data, nari nshonje muramutwondya, nari nyotewe muramutonwa, nari gusamuranyambika, nari kavantara murampindaro. Gutyo rero tuzogira ubuhirwe budahera. Amen.